Baby, how have you been? Baby, I miss you. That way you speak, I little miss it. I miss it again. 달이고 nkeneye wewe gusa ni wowe uzi gukunda uko bikwiye. And when we say goodbye, that it hurts. Yes, hello bakunze ba Buja TV ni mwana mutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye nkuko musanzwe mumenyereye kuri micro muri kumwe na Christabel nk'ibisanzwe behind the camera turi kumwe na Juma Jux BG de la capitale reka twifurize umunsi mwiza abakunzi ba Buja mwe muraba ibiganiro byacu ku munsi ku wundi mwebwe mwakoze subscribe mwe mwifuza iterambere ryacu iterambere rya Buja reka tubaramutsa muherereye ushaka kuba wabyutse utameze neza ariko byose umenye ko n'umugambi w'Imana tugomba gushima wabyuka neza canke utabyuka neza uko byutse kose uba ugomba kubishima Imana reka turamutsa abantu bari muri Canada abantu bari muri Australia Belgique ibihugu byose ndazi ko Buja ishika so rero twarameye kuza turabazanira ibiganiro bitandukanye murabizi ko namanzana abantu bashasha uyu munsi rero kuva natangura aka kazi nakiriye umwana mwiza cyane novuga ko ari muri bamwe novuga kari twita ba upcoming ariko n'umwana ashoboye aririmba neza niwe mukobwa nakiriye umengo wa mbere nimba atari wa kabiri mugashaka ari wa mbere kuri kamera za Buja so tugiye kuganira rero ku buzima busanzwe ariko turatandukira gato no ku muziki wiwe turakwakira kuri kamera za Buja Murakoze meze neza yego ko yitonze oya meze neza umurakura mengure na cyara nkwa mengure niko meze mu buzima busanzwe yego uhagaragara neza murakoze namwe anyway umuntu turi kumwe muri kano kanya urashaka kwibwira kunza Buja Mbega uwo turi kumwe muri kano kanya ninde yitwa gute amazina iswe n'ababyeyi amazina akoresha muziki Mbega yavukiye he avuka mu muryango w'abana bangahe nimba ari ngombwa nitwa Barushimana Rahma izina ry'ubuhizi niko bakunze kubyitwa ni Miss Rahma navutse muri 2002 nkaba ndi umwana agira kabiri mu bana batatu yavukiye navukiye mu Kayanza yes rero mani mu Kayanza hari Impano Jux Kayanza wallahi foko tuduga ruguru tukagenda mu Kayanza gukorera kwera ko abantu benshi namankoresha bose bava mu Kayanza kandi urumva biraboneka ko mu Kayanza hari impano nyinshi hari abantu bazi kuririmba cyane so anyway reka tu bakunze Buja muramubona kuri mwana muri 2002 mwabyumvise mbega ko ari mu 2002 generation 2000 ariko nk'umuntu akubonye gute ashaka kubaza ati uri umunyeshuri yego ndi umunyeshuri ngoma kangahe niga seconde science urajanye merci Rahma Miss Rahma agitangura tuvuge kwa kuno uba ugitangura muri quartier ukuze nyene bise nk'imyaka 5 wakuze wumva uzobiki wakuze wumva bizogenda gute mbega niki kintu takubayeho nyene ukiri umwana tugire story yawe y'ubuzima gushika ubu onye ibyo naba nibuka bya hafi sinafise 5 nari mfise ma Kayanza nakina basket neje wundi bakwaraze imyaka 4 gusa nakina basket na captain twaraserukiye intara twagiye gukina Ingozi Gitega ahantu henshi hama nakuze nkunda kuririmba no muhira baje kubimenya ico gihe niho papa yantora ampenda ngo tugiye donc twakunda kwiryohera pe turi kumwe kubera mama ntiyarari no yarari hanze akacanjana muri twagiye mu kirori ca Masterland urazi gongatwa yigeze kuba yego haga donc yaranjanye hitanyandikisha tabyanzi ca ndaririmba muri irya gongatwa bagize irya tour twagerana na competition y'abantu nyene baba bari muri izo ntara kwa baciye mu ntara zitanu nimba nibuka neza
hama cantahukana ikibanza ca kabiri niho baca bampa promosiyo y'indirimbo umva iyo yari demi finale hama muri finale camba wa kabiri nyene ukiri umwana apana muri 15 ko muri 15 nijya yejo ukiri umwana nakahe kantu wumva waba warakoze kaza mu mutwe urazi kabana baba kubagana bwite hakanu wumva warakoze nyene nko muhira bakagushwana basa kantu kakadega kakubayeho nakunda nta mukozi n'umwe donc abiga abakozi bo muhira wese twakunda kugwana urumva uwaje wese muhira nje namwiruka nije namwirukana urabanyama rero oya byarahetse nene byagenda gute kugira ngo ntimwumvikane n'umuntu ni yamanyama nyene sinzi ngene nari imeze gusa nyene aho ari nko ku myaka ingahe ndibaza guys afite imyaka 19 sinzi ko mwayiharuye 19 ans ro myaka 10 ewa nashaka kwiyanga umukozi agambwira ati mbamba ndakumena ugende cyangwa nsige urumva ko nakantu nyene wumva ko udashaka kwibagira uri kwishuri rero kwishuri nakujya kuntu je nk'ubu unyegerageje kubwira ndibuka ko naderanje sana cyane naragorana mu ishure ku buryo kuri lise yaba biraboneka sinaburako kujya liste bamagaye sinaburako uko byagenda gose nikuvuga ngo batanze liste mu gatondo simbe ndiko iya nyuma saa yine nabandiko urumva nateza gukubitwa uko byanga biko narakubitwa gwe niki kintu wobo warakoze nko muri classe nyine bavuga atakantu sinzokibagira muri primaire canke inférieure cena sinigeze nkubagana ahubwo ikintu kimwe naba nibuka byose byari normal comme tous mvuga nko muri ntangiye 7e 8e kuduka gushika n'ubu umva pose zose bategeza kuza kundondera ngo ndirimbe nico cyonyene numva n'abantu kuva muri 7e mashuri oya kuva nka 8e hama muri primaire rero muri primaire narigeze kuba uwanyuma ndavyibuka njya narababaye niko nashaka narigeze kuba uwanyuma wabaye wanyuma muki mw'ishuri mu wa kane niga mu wa kane vraiment nawe n'umuntu ngira nari bwabiki nababaye hama nigasitseme naho narigeze kuba uwa mbere umbiriza ibanze kwa tugume kuri kajya umbiriza kuri kajya muri kacero ukiba nyuma nakujya kubahamagara ukazamba dernier de la classe byari bimeze gute ukiri umwana ntibiba bibabaje cyane jese uba uca wibaza ntuvuga ngo uradubuye mwari abana bangahe niba ubyibuka sinabyo nibuka gusa ndibuka nabaye wanyuma byonyene urumva muhira babyakira gute uca wiyumvira ati muhira baza kubyakira gute nawe ntiwita ko ntuza kwita ngo ndadubuye ngo icyo ya burya rero aje nabifashe nk'ibisanzwe gusa nshitse muhira nyene baranzomereye ndarira ndahwera ni atari baragukubita kutabona cyo gene wapi ntibakunda kunkubita urumva rero ni Miss Larma turi kumwe ariko rero umuntu akibaza umwana akiri muto cyane ku bantu bashaka kuba bamubonye bwa mbere umwana akiri muto mwumvise ko afite imyaka 19 ariko namangaruka ku kintu cyo kuvuga ko ni Burundi bw'ejo urumva ejo yino azoba arimo Miss inde bari byo Afrika bande bajya bakobwa bandi ba Mona Wada uyu ugene Miss iri imbere niwe azoba ari muri bajya ane bikaje twinjira muziki gatoya mwumvise ko yatubwiye ko iwabo papa wiwe ari yamwandikishije hari ryari kijya gihe wumva ko ugomba kujya mu muziki ukabikora nk'umwuga yakuze akunda kuririmba eske ni ryari wumvise rero vuga ati jewe reka nje muri studio ndirimbe kuko mbikore nk'akazi hari ni mama maroventi yo kwa hace umwaka ngira n'igice ubwo nyene aho narimbaye wa kabiri amaye promotion yo ndirimbo narayiteguye ndayiririmba niga reasons niyo naciye nsohora ndirimba gato twumve kujya ndirimbo kuko ko je nagaragaje kuyiraba numengo mu matwi ni fresh ariko hari abantu batarayibona okay
Baby, how have you been? Baby, I miss you. That the way you speak, I little miss it again. Dariko nkeneye wewe gusa, ni wowe uzi gukunda uko bikwiye. And when we say goodbye, that it hurts. naryohewe. Cause baby, wampaye ibyo nari narabuze. I need you by my side. Cause when you aren't anything with nothing, oh, I can't help it, I'm in love. Wow, ni Miss Rahma. Muramwumva rero afite akajwi keza, asize ko ari je nabyumvise gusa, afite akajwi keza, ariko umuntu akibaza ati umuntu ariko arumva ayo mazina yawe umengo uri mu muzimana. Yego, umuzimana Kuko mbe nakiriye rero ibibazo bicaye biba byinshi. Ndawuza umwera. Tumenyereye idini ya Islam, ariko baririmba zirya indirimbo zabo, urumva pana ibintu byo kwinjira mu muziki usanzwe. Wewe byagufashe gute ku idini yawe nzi itabyemera ibi bintu byo kuba waririmba ibi bintu byawe? Donc navuga ko ari ibintu bisanzwe, umuntu wese bivana mu mutwe wiwe n'ukuntu wabipanze n'ukuntu abo babana cinke umuryango we ubyakira. Jeje narabikunze, haca kurikira ko yuko n'abavyeyi banje babikunda bakanshigikira, bica bihuriranamwo, canumva nyene no bibandanya ntitaye ku majambo y'abantu. Niho naciye ndirimba indirimbo yitwa biyu nayibonye, bisigura bawewe. Niyo inspiration nayikuye muri jewe nyene, ndabiye ku by'abantu baza bambwira ngo uri umuzimana kandi uririmba, kubera iki ntoririmba. Kubera ko idini yanyu ku muntu abikurikirana nibaza ko ni bake babikora, ni bake bashobora kuba bari mu idini ya Islam ariko ugaca usanga bakora umuziki usanzwe. Tumenyere bakora irya muziki yabo baririmba bijya bintu byerekeye nyine ndazi. Rero biratunguranye cyangwa kuri je ndashaka kuba ntunguye kubona umwana w'umukobwa umuzimane hamagasha aririmba iyo style. Je numva ata kibazo kibirimwo, juste ntiwinjire mu ngeso, juste umuziki je ukuntu ndawutahura. Wewe wambwira definition y'umuziki? Muziki ni iki? Umuziki ni iki? Okay, jokes. Wewe urafata. Donc ngize guca nawe ukazuragira guca, iyo ni muziki. Donc nta hantu je numva bya umuziki ni ikintu kiryohera ugutwi. Kuko umuntu ushobora kuba washabuye dufate, mugabo wumvise umuziki ukaca wari wababaye ukaca wumva uraryohewe. Donc numva ari ikintu ahubwo gikuraho umubabaro, numva ari ikintu ahubwo bari bakwiye gushigikira cyane. Urabona muri iyi miziki mukora hari ukuntu ushobora nko gukora nka video, urumva video ikakobrija nko kwambara ukuntu bitandukanye n'idini, urumva ukuntu idini ribobrija kwambara. Sinzi ko ku bantu badukurikirana barabyumva cyane, gusanga uri obrije kwambara impuzu zitandukanye nuko idini ibabwiriza kwambara. Bica bigenda gute muri ico gihe? Jewe donc mu nyambaro zose maze kwambara mu mavideo nta nimwe, donc byose biri moyenne. Donc sinumva ikindi cyoza kirenza ko hajya. Mu gihe wokura ukaba umustar, kandi ndabizi ndakubonamo kazoza, ndakubonamo ikintu gikomeye, ukaba bikangombwa gukora n'abandi baririmbyi, sibyo? Uzogenda witandiye muri nze canke wambare birashika. Donc ndiko ndasenga nditandira, ariko mu mwanya w'akazi nawe n'uw'akazi ndashobora nkukumeze nkuko umeze sasifi. Rahma arashaka gusenga, umwanya wo gusenga akawuharira gusenga, and then ageze umwanya w'akazi nyine wo kuririmba akaba yo kwambara. Mbega tuzokubona muri style z'abanyamerika zandi bambara utuntu tugira nga utuntu tumeze inyambara sigize umuntu aririmba. Je donc
si ngombwa nkora ibyo abandi bakora ibizoba bijanye nyene n'ibyo niyumvira kuko na video zanje nije ndazipangira ukuntu zigenda kandi abana ziba zisa neza nuko nyene nzuze ndabikora paka Rahma indirimbo ya mbere yakoreye muri Master Music niya kabiri muri Master Music nyene ukora ku giti cyawe ndakora ku giti canje ndafashwa nyene n'utundi tuntu ndakora ibintu by'amagato hariya ruguru nyene barabigura tu nyene mu Kayanza yego uzikora icyo naguma nimbira kuri Bujumbura gusa nkunze kenshi kuba ndinda umuntu akimvira ati Rahma aracyari mutoya ari ku ishure ariko arakora ibikorwa bisa neza indirimbo zimeze neza muraja kuri YouTube yiwe araza kutubwira mu mugende muzirabe akimvira uburyo buva muri ayo magato ukora n'abavyeyi banje burya baranshigikira cyane navuga ko ari bo ba mbere kabaho n'abandi bantu bamaze kumenya ukuntu ndabyitangira naho nyene bagaterera bagashiramo ukuboko nandi ubwanje n'ayo magato donc aramfasha navuga ko ari nkayagira gatatu mu bintu bimfasha kandi hozo mu boss Rahma n'ukuri urazi impamvu ndabivuze none ndabonye ngaha barabavuga urakanura ati abantu twicarana ku ishuri twicaranye nk'imyaka 3 barabavuga bakabona yuko ndakaberetse barabavuga ngo nafise ubwanwa w'umukobwa nako ni karekare gaye ngazo mu boss rete ndagabona wesanga So guys, welcome to Abuja Hit. Mwamwumvise ni Miss Rahma, umwe mu bana bakiri batoya bafise novuga ingabirano canke impano yo kuririmba kandi baririmba neza cyane. Rahma, ibikorwa bya biri indirimbo za umaze gusohora indirimbo zingahe kwanza? Maze gusohora indirimbo 3 na cover imwe. Gusa imwe ntiri kuri channel yanje, kandi indirimbo naririmbiye umugwi Kayanza United yari ya ruguru. Ducishizeho gato twumve ko agenda umufana wa football. Reka kumbwira Kayanza United aguruka shinga imizi kameza uwungubu mwe ahari ngimba haseseka urukundo munezero ibyishimo urukundiye ibendera ryawe rihungabane Mbega ubu Kayanza igeze Kayanza United igeze igiye kipe shaho biri ku manota make Nani byukurikirana ndabikurikirana ifise amanota umenga 5 n'ukuri abandi bari mu 200 yarasubiye hasi gusa bizogenda neza ndabyizeye yego So guys mwamubonye rero ni Miss Rahma indirimbo zawe ziri hehe ga mabuja kuri YouTube channel yanje yitwa Miss Rahma wandika uko nyene ucuzibona zose Okay ukacuzibona yego umuntu atazi kwandika iryo zina ryawe ryandika gute ni R-A-H-M-A R-A-H-M-A Okay, reka tugushimire cyane Miss Rahma tukubwira ati courage mu muziki urabishoboye urimba neza guys jya kuri YouTube ukore subscribe kuri Miss Rahma ubone ibikorwa byiwe hari indirimbo zisa neza cyane amavideo yakoze neza cyane kandi mwubise ko afise n'ijwi ryiza cyane uyu mwana tumushigikira ejo nejo bundi niwe Burundi bwejo ni wazoba ari araserukira Burundi mu makungu kubera umuziki so namanda bigaruka ko cyane Rahma iyo nakutumiye nk'umuntu nkavuga ibyo bintu nitwe tutegereza kubashigikira n'utamushigikira nta muntu azova hanze ngaze kumushigikira kubera ko iby'iwacu nyene bari iby'iwacu dutegerezwa kubikora tubashimira mwebwe muri bubikore kandi rero arakeneye support arakeneye ko umuziki yo utera imbere ntakeneye kuguma ahantu hamwe ngo yumve ko bon nibaza ko uzurondere ama contact y'aba bakobwa b'abaririmbyi ba Benash muna bajya bose barondere muganire bakwereka ingene bakora umuziki nibaza ko ari bizogenda sibyo ne yego bo urazi ingene urabizi ingene bawukora mugiye hamwe urumva byo bari fresh sibyo none kuciye twenga oya jise nanakimwe twenga na mumengo si oya nanakimwe ari ikintu wigwanse kuvuga oya nanakimwe prem nako gusa uzodoga ryari ndagwerekeza ngejo cyo munsi kandi je rishuri ndabizi ko ishuri gusa ndashobora ko siba
ubona ni segonda gacavuga ko atakwiye gusiba juste ndugu munsi. Okay. Ndaguherekeza gushika kwanza dusakora oya kora twe. Mimi utakunda washitse kuri kwa Mungu. Ndahora gucuryoheye ubwo ati nerega no ndyoheye ko ntunze kwanjyoheye. So guys, reka tubashimire cyane bakunze ba Bude, bakunze ba Buja Hit, nibaze ko kiganiro muza kukiryohererwa. Guys, dukeneye commentaire zanyu. Dukeneye mutubwire ingene umwana mubona mu muziki akeneye support ya twebwe namwe. So muri commentaire ubona hari ikintu akwiye guhindura, ujye kuraba indirimbo yiwe kuri YouTube Miss Rahma, ubona indirimbo ziwe avuga ati kosora ha kubera ko iyo dusomye muri comment ugasanga hari ahantu bakubwiye ati hindura iki kora iki, hari abafana babona ingene uri kurakora biragufasha cyane. So guys, mugende murabe ikiganiro hama murane n'indirimbo ziwe mwandike muri comment. So umuntu agukeneye yo kuronka gutega Miss Kuri phone isanzwe. Umuntu ashaka kuvuga ati umwana ndamushaka kumufasha gute yo kubona gute? Donc on ku ma réseaux sociaux na numéro ya telefone iri privé. Urakoresha Instagram? Instagram ndakoresha TikTok, ndakoresha Twitter. Byose ndabikoresha. Instagram ni it's Miss Rahma. Kuri Twitter nuko nyene no kuri TikTok nuko nyene. Umwana umusirimu sinzi ko mwabyumvise no umusirimu hari abana bibujumbura batazi Twitter icyo ari cyo, hari abana bibujumbura batazi TikTok. Wasanga navyo. So guys, reka tubashimire cyane, tubibutsa gukora subscribe kuri Buja Hit man. Guys, turabora abantu ibihumbi 4 byonyine kugira ngo dutware awards man. Urumva kuntu mukire subscribe mukore share kugira ngo n'umuntu nyene ukande kuri kara kaboro ka rouge bayikita kazogera gafyondeko hama uturemere ku buryo umwaka tuheze tumeze neza na silver award. Ubabwiye iki abakozi ba Buja Hit? Ndabakunda cyane, muze gufata umwanya murabe ikiganiro, mwongere mugire subscribe kuri channel ya Buja Hit TV, mwongere mugire mukurikirana indirimbo zanje. Nabwiye yuko channel yanje ari Miss Rahma, murabe indirimbo. Ndakeneye commentaire zanyu kugira na ameliore ibintu byanje byose. Murakoze. Mbere yuko mpeza iyo natumiye mutumire hari ikibazo mbangoma kumubaza, turaganira kubyerekeye umuziki wiwe canke n'icamuzanye, hama nyuma nkamubaza ikibazo ritari kuko ndakubaze. Yego. Nikihe kindi gihugu kibera mu Miss Burundi? Kibera mu Miss Burundi? Ni Burundi gusa. Thank you, mwakoze cyane gukurikira ibiganiro bya Bude. Ciao.